Mu gihe isabukuru ya mbere yisubiza mu minwe ya leta y'u Burundi y'igisata c'ikawa ryabaye kuri uyu wa kane igenekerezo rya Aniversaire umwaka w'2021 umuyobozi mukuru w'ikigo Odeka Niyungeko Emmanuel aserukiye umushikiranganje w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije arekejwe n'abandi bakozi bo muri Odeka n'abandi bo mu bushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije bazindutse gutera imivyaro y'ikawa mwitongo rya leta y'u Burundi riri ku mutumba wa Buhogo akarere Nyabibugu ikomine Nyabihanga aho ni mu ntara ya Mwaro abarimyi nabo bahurikiye mu makoperative yateguye iryo tongo bari basidukanye n'iyonka. Umuyobozi mukuru wa Odeka ikigo kijejwe gukurikirana igisata c'ikawa mu Burundi aratubwira intumbero nyamukuru yari yamuzindukanye. No musi igenzo rya ndwi 2021 tuje kurangura ikorwa cyo gutanguza gutera ibipimo vy'ikawa vyegukira leta mu ntara ya Mwaro muri komine Nyabihanga kabiri mu ntumbero yashizweho na leta ikuvaho igarukaniye ikirenge mu gisata c'ikawa ndetse ikaba vyabaye igenekerezo rya ndwi ukwezi kwa mbere wa 2020 ryashirwaho itegeko rishiraho urwego Odeka kabiranye no munsi rero bikaba rero twaje gushitsa ibiri mu bikorwa nyamukuru twashinzwe muri urwo rwego ni rukurikirane rero rwo kuzamura no guteza imbere igiterwa c'ikawa ko vyagiye boneka yuko igihe leta yagiye kure igisata c'ikawa umwimbo wagabanutse ndetse n'ingene ikawa itunganywa bigasubira inyuma twaje rero kwifatwa n'abene igihugu cyane mu makoperative kugira ngo tuzamure ico gisata twese turi hamwe. Aranatubwira uko umugambi wifashe mu gihugu cyose cy'u Burundi aranatubwira n'amahegitare ategekanijwe n'imivyaro y'ibiti vy'ikawa bizoyaterwamwo. Igiterwa c'ikawa rero kugira ngo gitegwe kibanza gutegurwa rero ubu twabanje gutegura hashobora kungana n'ihegitari 67 dushimira leta y'u Burundi kuko yafashije cyane kugira ngo iyo matongo aboneke bwa mbere naha mu ntara ya Mwaro dufise amahegitari arenga 10 hari yani mahegitare ari mu ntara ya Ruyigi na Cankuzo naho nyene muri ukwezi kwa mbere tugiye kubandanya ibikorwa kugira ngo dutanguze ikivi neza kibi citegererezo c'abarimyi b'ikawa mu kugwiza umwimbo. Amahegitare 67 ya hegitare yose usanga ija ko hafi ibiti biri hagati y'2,200 kuvuga ari yuko nkahade imwaro amahegitare 10 tuzoshiraho ibiti ibihumbi 25 bisigura yuko tuza tukagwiza uko tuza turagura bukebuke muri ivyo zindi ntara twasavyemwe amatongo. Aratubwira kandi amasezerano Odeka ifitaniye n'amakoperative azokorera muri ivyo bipimo vyose uko biri mu gihugu cyose cy'u Burundi. Urwego Odeka n'urwego rw'ubuhinga amakoperative rero azoza arahabwa ibikorwa aza gukora hama tuyahembera ibikorwa yakoze nimba hazo bahageze gusasira tubatuma ubwatsi baza basasira nimba hageze gutorera baza batorera nimba hazo bahageze gukata baza dufashanya iko cyo zekenewe baza dufashanya tubaha agashiro kabute kandi n'igihe hazo bahageze kwamura tuzofashanya kugira ngo tuzijane kwitonorero ndetse nkaho imwaro duhishije nk'itonorero riri ku metero didashika ibihumbi 2 no kuvuga yuko uzofashanya ibikorwa vyose ari ku mwimbu uba wa leta ibushore hama ubutunzi bw'igihugu bwisononure gusumba uko bwa runo munsi. Aratubwira kandi uko ikigo Odeka kigiye gukorana n'ubuyobozi bujejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije ku rwego rw'intara amakomine n'imitumba ndetse n'ubuyobozi bukuru bujejwe guhimiriza no kwigisha bene gihugu uburimyi ubworozi n'ibidukikije. Mu ntumbero nshasha ya leta yo kunagura igisata c'ikawa urwego Odeka rukorana n'ubuyobozi bujejwe ibijanye no gutunganya guhimiriza bene gihugu kwitabira amakoperative kugwiza umwimbo imwe mu gitamfrasa DGMAVA n'ubuyobozi bw'uburi n'ubworozi mu ntara mu makomune no ku mitumba rero turi mu runani
turi mu runani kuko niko gwacashobotse no musi mu ntara ya Mwaro twabanyaje n'ivyo biro nyene kugira ngo dushike kuri imubono no munsi rero dusaba ko abene gihugu babakeneye guteza imbere gisata c'ikawa ugwego deka rufashanya n'ubwo buyobozi mu ntara mu makomine ku mitumba nibegera abafundi b'indimo babere ku buhinga bugezweho n'imyitwariko bogira kugira ngo bateze imbere cyane gisata c'ikawa. Koroneli Gasanzwe Gasupare buramatari w'intara ya Mwaro nawe ni yari yatanzwe kwifadikanya n'abene gihugu bahurikiye mu makoperative ati turifuza ko ikawa yogwira tukaronka amafaranga y'agaciro igihugu kigatera imbere. Mwaramu dusanze kukivi twariko turatera ikawa nyinshi cyane ikawa iri ku hegitari shika 10 zirenga hanyuma twaje gufasha abene gihugu bariko bakora makoperative hanyuma ikawa na urazi ko ari ngira kamaro ku itunga ry'igihugu iri muri bike tugurisha hanze bituzanira amahera y'agaciro hanyuma ikawa rero turifuza yuko yogwira ikigaca Burundi kikabomboka tukaronka amahera y'agaciro kugira ngo natwe turonke ivyo tugurisha turonke amahera y'agaciro natwe tubashe kugura ibindi hanze ibi rero turabikesha nkuko mubivuze iyi leta nkozi yishinze ko uburimyi n'ubworozi butera imbere cyane uko niho ni kimwe bita sécurité hajya inda iraye ubusa ndashuyibaza ni wa mugaca mu kintu bagira ngo inda webeco wayihaye cyane cyane webeco wayirarije bakavuga yuko nashaka ngo haraye inzara havyuka inzigo aho tuko tugwanya inzara kuko ni bimwe nyenishoye mukuru w'igihugu cacu yavuga ati nugukora mu gashimika hamwe umufuko uronka icushiramwo mu ifaranga umuntu nawe ukaronka icyo ufungura. Kera mu minsi yahera uravye umuntu yarima mu itongo iwe akarima kavi kamwe ariko nko ndabikubari babona uyu munsi tugize tutera ku hegitari zirenga 10 bivuga yuko umwimbu uzokwiyongera cyane hanyuma abene igihugu nabona bari ku kivi naravye ngishika ukuntu baniganira amase kuja bayora amase bapaki bashira mu mashimo yo guteramwe ikawa uravye umwete bashiramwo kumbe uyu mwete bafise kubare bakora amakoperative cyo kimwe nuko bakora mbere umwe yakora ukwiwe ariko urazi ko abantu bariko basenyera ku mugozi umwe bagwiza inkwi n'ingoga. Aratubwira kandi akarusho abona kari mu gukora mu makoperative arashimira ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije agatera kamo abarimyi ko ikawa boyigira iyabo. Icambere cyo nagomba kubanza gukengurukira ubushikiranganje bw'idukikije n'uburimyi n'ubworozi ko nabiyumviriye ukuntu Mwaro aha muri Nyabihanga ho tangura kuba umusozi w'akarorero ico rero no akamunotera abene gihugu naka no gufata ko iyi mirima ari yabo bwite bakayikora nk'abikorera bakayikurikirana nkuko ariko atera mbone bashyiramo inguvu bashyira inguvu mu kubagara mu gukurikirana byose gushika basorome no gushika bimbure kugira ngo ntisuye guhona banashaka kuri kuraraba aho ikawa umwaka umunsi yarigeze yari kwirahona twifuza ko ikawa isubika garuka nyinshi abene gihugu nkabasaba yuko boyigira yabo. Mbere Imana Tarasisi arongoye koperative Sangwe Buhogo aratubwira intumbero bafise muri koperative aratubwira nuko banezerejwe n'agahembo baronse kubw'ibikorwa bakoze agatera akamo abataraja muri koperative ko nabo boza bagashira ingufu hamwe bakiteza imbere bagateza imbere n'umutumba wabo ndetse n'igihugu cabibarutse. Koperative Sangwe Buhogo iri mwabanywanyi bashika 300 rero intumbero yacu niyo gukora kugira ngo twiteze imbere yacaye cyane mu kugwanya inzara no mu korora ibitungwa. Twateye akamo n'abashitsi b'ikigo odeka bagana uno mutumba cyane cyane ni no komine Nyabihanga batwigisha batubwira yuko twokora ngaha kugira ngo hategwe ikawa aha ku mutumba wa Buhogo. Na cyane cyane niko nakenguruka uko nabonye icemeza
c'amafaranga abene igihugu bo ku mutumba Buhogo bakoreye kandi banezerewe cyane. Rero insiguro y'urupapuro nabonye urupapuro twagiriye mu kamasezerano kw'amafaranga bakaba baturonkeje rero n'urupapuro rwavuye muri kopeki gwemeza amafaranga badushiriyeko. Twasanze ari imiliyoni 4,127 n'amafaranga amajana 8. Aya mafaranga no kuvuga yaciye kukungene abene igihugu mu Buhogo bitanze kugira ngo bashire gukorera kino giterwa c'ikawa deka iri kiraduhimiriza. Mu ntango twarashubiye kurima aho abene igihugu bo ku mutumba wa Buhogo tusaye turongoye bashiye kurima ihegitari 6 n'inusu n'ibice 5. Aniversaire catumye rero turonswe amafaranga hama duheje kurima ko mbasezerano twabigiraniye twaratemye ibisaka hanyuma turakangaza nikore kuturonsa kano gashiruka bute icemeza ko twakoze. Ico twungutse nk'abavuka mutumba wa Buhogo nuko iterambere ryamaze kudushwara mbere n'akanyamuneza kadusya aho dusaba yuko mbere tuzoguma tugikwirikirana cyane ku buryo atawuzosha kuconora turi ngaha kuko narijya turi ijisho rya leta kuri no mutumba wa Buhogo. Ego none nk'abandi bantu batarijukira mu makoperative wewe ubona ubatera kamakahe? Ni kuvuga abantu batarijukira mu koperative tubana tubigisha kugira ngo bashobore kuyinjiramo na cyane aho turonkeye ububasha bwo kurongora umutumba biyoroshe no kubigisha kandi turizeye ko bazoza. Niyo nizeye Violette arongoye koperative twogorore dukire twese wo ku mutumba wa Kirambi ati twinjiye muri koperative kugira twiyungunganye tugira ico dushitseko. Bisanzwe iyo koperative yiwacu ifise abanwanyi barenga ku gitigiri c'abantu 65. Mu kugira twinjiye muri koperative nuko twabonye tutari hamwe twese ataco twokwishoboza. Rero twarinjiye muri koperative kugira ngo twiyungunganye kugira ngo tugire ico dushitseko. Kugeza ubu turafise ihangiro twarakoze ibintu vyinshi turabona turi muhira ntaco twari kugera ko kweri, ariko ubu twaragiye hamwe umwe aravuga ati hinge dukora umugambi ubu n'ubu tugaca tuwukora amahera tugaca tujana kuri konti tugashira mu kigega. Hari amahera angana no mu miliyoni urenga n'ibihumbi 500. Twege baraduteye akamo nka koperative umukuru w'umutumba baraza ngaha n'abashikiranganje ngira babijejwe baraza ngaha baravuga ukungene bo bigenza. Rero natwe bacara dutera akamo abanyagihugu ba koperative duca turaza turahakora kugira ngo ibikorwa bibandanye neza. Bisanzwe twarazanye amasuka badutumye ko turarima baratubwira ko dutema n'ibisaka bihari twongera turakangaza ivyasi byari bihari. Ubu rero tugeze ku rugero rwo gutera imivyaro y'ikawa. Mu buzima bwacu hari ikigiye guhinduka nyene kuko bamwe ikawa hariho bamwe bari baramaze kwititura bakavuga yuko atakamara igifise, ariko ubu kubera bigiye kuja mu mugambi ndibaza na twege muri koperative tugiye kubikurikiza kugira ngo dusubire ku murongo dusubire kuzitera natwe. Batweretse ubuhinga bwo gutera umuvyaro wa kawa bashoboye kutubwira yuko tubanza gushira amase tukayavanga n'ivu ry'uburyohe hama rero tukashira mu kinogo hama rero tukavanga n'ivu hama rero mu nyuma yaho tugaca twimba neza tugashira y'umuvyaro. Mu nyuma yaho duheje gushira mu vyaro tugatsindagira neza mu mbavu n'imbavu hama twaheje tugasasira uwo muvyaro kugira ngo umerege neza. Kubisanzwe ubwo buhinga nka jewe kweri ndabibonye nk'ijyambere je ntarubwo nayo bwabone yaho batera ikawa. Byaduhaye icigwa gikomeye cyane kuko bamwe mu ndimo zabo n'ikawa ngira bamwe no kuzisitura bazisitura bakavuga yuko atakamaro zigifise ngo nta gaciro zigifise, ariko ubu rero turabonye yuko ubu ikawa rifise agaciro kanini gose. Twaje gukora hano hantu badutumyeko twagiraniye amasezerano hama baraduha amadekararasiyo turadekarana no mahera, hanyuma rero murabona ko batwizeye bakatuzanira rero tunuze two muri koperative two muri kopeke kugira tushobore kugenda gutora ayo mahera baturosheje. Koperative yiwacu twakoze ihegitari baturonkeje ibihumbi 600 na 67 niyo baturonkesheje. Ashaka mwemwe karadusya kamwewe ni keshi kuko bari batubwiye yuko duhejeje gukora hano hantu bazocatuzanira. Rero bamwe no kwiyomora bari biyomoye ngo ntibazosubira kugaruka gukora hano hantu kubera amahera batayabonye. Rero ibikorwa kweri ndibaza bizoca bibandanya neza kubera ayo mahera abonetse. Turafitaniye amasezerano ndibaza
hano hantu ntiduteye byonyine bihere tuzoza turagikurikirana batubwiye ivyo dukora hama tuza tubikore uko gusasira ndibaza no kugafumbira tuzogafumbira baduhamagare tubikora ivyo bikorwa nkeneye ubu ni isabuni nagiye gukora muri koperative kuko amahera amwe turajana muri koperative twakoze nk'ahantu ayandi tugaca tuyagenda kuyagura nk'agasabuni tukagabura umwe atwara amajana 5 twese tukagira nkuko nyine ayandi tukayajana kuri konti. Emmanuel Niyungeko umuyobozi mukuru w'iyogodeka aratanga n'impanuro ku barimyi b'ikawa. Impanuro twoha abarimyi b'ikawa bose no kubwambere nyamwigenda ko ntari imirimo impeshi nico cyambere umuntu yabanza kubabwira aba bene gihugu mu butandukane bwa basanze bari mitata cy'ikawa bagira urunani bijukire gukorera mu makoperative ko mwabonye nk'aha twakoreye ama hectare 10 baremye mu minsi 3 gusa no kuvuga no gutera bazotera nko mu minsi nk'ibiri gusa nihagira ibikorwa bijanye n'ifumbira ipompa n'isasira babikoze mu runani bizomara umwanya muto uje usanga umuntu rero ari kwarunguka cyane tubahamagara rero gukorera hamwe cyane bagakora bisunze impanuro bahabwa n'abafundi b'indimo impanuro bahabwa n'abajeje intwaro nabo nyene kugira tubane biteza imbere igisata cy'ikawa turi mu runani twese.